kuri ico waruhereje ko uravuze ko hari abahejije amastage n'abahora bakora muri BMBC wotubwira iyo bagiye ingene bimeze canke ko buba bararoraniwe. Ni ibintu bikomeye urumva tugemeye twifuza ko abantu bafite amashira hamwe ari bafite amashira hamwe aruta inguvu BMBC mu gihugu amasosiyete makuru ngaha mu gihugu bakora ibintu byinshi bakora ibintu canke bashaka kumenyeza abantu benshi je nimvira ko umuntu akunda abantu bakiri bato ntunabahe n'amahera ko tugisha BMBC ntamenya ko dufise mugabo ko twazanye iciyumviro tugakorana n'ubuhinga abantu barabikunze sivyo rero nibigisha bagire n'amashure yigisha abakozi babo ufise izine gira atelier ya electromekanike wiforomera abahinga ntibiguradara umuntu avuye muri Turikiya muri hehe kuko tuko turunguka cyane aho tukidoraguza abakozi tukamera tuti nk'akomade stage nko tutagumije uzamva n'abandi bamufasha jewe ndazana barakora ngaha mbere ugasanga twavanye banakoze n'amakosa mugabo bagiye ahantu ahandi hantu umuntu abandi bakora stage bagenda neza mugabo bakavuga ati kufise ubushobozi bukomesha n'ibiki kubera akazi kuba n'umutima ngaha turabigisha ivyigwa by'ubuhinga tukabigisha n'ivyigwa morale by'ukuntu akazi gatunganya kuko ngarabona twiga muri systeme menga niyo gutwara abandi umenga umuntu aheza amashure aze kuba president aze kuba ministre ariko twe muri BMBC hashita cyane bwati oya iga gukora uze umukozi nyene ukore nyene intoki sivyo rero iyo bagiye handi hantu barabatangara jewe ndaza aba engineer nkabangaha haro mbere waje kuturamutsa ngaha hirya yejo yahora akora ngaha ndazi muramuzi sivyo bahora akora ngaha bagiye ahantu agacambwe ati je ni mukuru ati baci bangurira mukuru ati competence ifise nasanze atabandi bayifise tungana uravyumva ndaza batagera bavuye ngaha bashitse abantu bakomeye rero novuga yuko ni ibintu bikomeye natwe akazi tugakora neza kubera dutanga amastage meza tumenyereza neza abakozi bacu bagira ubuhinga bukomeye urumva rero ico novuga inyungu zirahari ni nyinshi abo twigishije barateye imbere kubera ivyo bagiye barandukora abandi nabo urumva tugene twone twigisha abastajere bonyene twigisha abantu benshi urumva nandi ma entreprise ubu yarakorera kuri internet akamaza ivyo akora kwera twebwe dufite umutima mwiza cyane twigisha abantu bose igihugu cyose turigisha ukuntu ibintu byatunganywa kuri internet bose nandi ma societe yakopye iwacu kunakora n'ibinyamakuru rero ama societe abishoboye afise ibyakora binini nk'aba afise inganda modashasha amahinguriro akora ibinabiriya nibagira systeme amashuri ndani umu-engineer ahembwe akora ivyo yigisha n'abazomufasha agwaye uravyumva singoma ngo umuntu abavuye kwiga mu Burusiya bwo akora ibintu byiza nta kaminuza nziza nka entreprise nta kaminuza nimwe nziza ibaho nibaza kwisi nibombe uwo gushira muri aho bazikorera ucuyikora atano nibikeneye n'indege nuko nyene n'umudoka nukeneye kuja muri kaminuza ugiye ahantu bazikora bakagwigisha n'umutima mwiza ucumera nk'ujya sose kaminuza muri ivyo bintu nyene kirumvikana rero abantu bafite amasosiyete jewe no bakora impanuro abatarabikora twekora bitanguye turabona ivyiza birimo nibiyigishirize abahinga babo iyo bari kwarubaka ahantu bakorera nibashireho n'amaterier d'apprentissage nibashireho n'amaklase umenjenere ave ku mashini yigisha abazomusubira gwaye sivyo none kusanga hari ibintu bigoye wodura kuri umuntu mu Bushinwa n'inyuma y'imyaka 70 uruganda rutanguye cyo bari kosa cyane sivyo angaje abantu bigishiza abantu ngawe ngaha wa muri kurigisha abakozi bashasha ni naho muri entreprise haba umutekano abakozi bakora bumva bakingiwe uruganda tutarohagarikwa n'ibintu bisanzwe kirumvikana rero iyo mwubake neza mwubake n'igihugu mwubake n'abantu mwubake ni mahinguro yanyu mu kwigishiza abakozi murakoze namwe muyobozi wacu guhumuriza abaduha akazi ingene dutora abakozi ingene dufasha abastagere kuzoba abakozi beza bo muri kazoza murakoze namwebwe mwama muduha akazi yo mwubatse
mwubake neza hamwe na BMBC.